narondeye igihe kirazotsinda Barcelona ndabibona naraye mbonye ati nubwo Barcelona zobiri kiradidimira gute ngo Griezmann bagihura na Messi Noir mumenye ko Griezmann yatsinzwe na Barcelona inshuro igira ya 23 neza cyane kiretse Marcus Orgari wari kuri bande ari kuri ban niho washoboraho nyine kuko ntanesiyo Atletico Madrid eruka ega mwakwezi Afrika yari mu bihano bihwabira Max Orge ku munota wanyu score ya D1 score ya D1 iriya nimba ari match Barcelona batazofa bibagiwe babaje match zose bamaze gutsindwa na Atletico Madrid iriya match yo mwakwezi uzikiriya match yahinduye ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umugabo witwa Alexander Sorov abantu basigaye bareklama Sorov kuri match ya Barcelona bavuga ati ni waje kubarangiza ku munsi w'ejo narondevye arasitagura kuri ya mutaba Barcelona matsinze kipe yitwa Atletico Madrid bitatu kimwe kuri Spotify Camp Nou nubwo Alex Bayern we yabanje gutsinda igitsindo ku ipasi giza cyane rahawe n'umugabo witwa Nahuel Molina la finale Luis Diaz Beroli nyaje ko yimwemerera nka kapitene yatanze umutuzo muri equipe ku rundi ruhande aza kwa munganira Daniel Olmo kimugoroba mbuye yambaye mwisengo ni Omo waramesura Olmo ngo ni mu Espanyol ngo mu Kirundi yitwa Omo Olmo aza kubaterekamo igitsindo mu gihe mu minota ya nyuma ubwoko bwa Yesu ubwoko bw'Imana yitwa Ferran Torres ateretse mu gitsindo cya gatatu abwira equipe yitwa Atletico de Madrid ati taha n'ubundi twarabamenye ati byanyu nuko vyama biriko biragenda buri gihe Barcelona ironga amategeko kuri atatu yarayingenzi cyane mu rugendo bariko birukangana ko na equipe yitwa Real Madrid bo bishira heza ari nako kandi bo bafite adversaire akomeye cyane mbere equipe yitwa Real Madrid bitatu kimwe umunota umwe cyangwa ibiri gusa match mwayibonye gute vyari bimeze gute kuri match Flick nyuma yo kubwigwa ko yotekana abibwiwe na kapitene wiwe kapitene ariponze president nimugoroba vyagaragaye ko umenyereza arishimye aravye byo equipe ya produce mu kibuga kumugora ku munsi w'ejo ya mwanya muto je bwa mbere ni match ntabaye desi cyangwa se ntatangajwe n'umusaruro wayivuyemo kuko ni Barcelona qui a maîtrisé kuva match itangura gushika ihere equipe ya Atletico Madrid na equipe ya Atletico Madrid nabonye mbi probablement ngereranje na Atletico Madrid uburyo yahora ikina na Barcelona ko ku munsi w'ejo bananiwe kwikura mu kaga barukiye bari bamaze badakinira byo kuzibira kandi baja kuzibira ubona ko ata energy yo kuzibira kuva match itangwe gushika ihere bafise ubona ko ya mipira bakina miremire rimwe na rimwe nyaruka vyanse donc Barcelona yaba maîtrisé du début jusqu'à la fin avec performance ya Pedri ndetse na Rafinha yatewe amashugwe n'umumenyereza Diego Pablo Simeone avuga ati sinahura uburyo Rafinha atatwaye Ballon d'Or umwaka weze kuko yari yarabikoreye probablement no kwiyumvira nyuma ya objective yihaye mbega kuri no nsharaje kuba ayitwara ko agaragara nk'umukinyi n'ubundi ari capable de produire performance ya produire umwaka weze rero nta canangaje kirimo nasubiye kubona Barcelona iyo ifise benshi muri beza igenderako ishobora kunaniza buri wese na cyane cyane ku nguvu z'umugabo witwa Detan Slick yatwiyeretse muri equipe ya Barcelona gusumba ubundi umumenyereza ari wese aheruka nongeho gatoya kuri ino performance ya Barcelona ndabutse ko inyuma gutsindwa na Chelsea muri UEFA Champions League Flick yasezeraniye abakunzi ba Barcelona abwira ngo ndabasije ko tugiye kubona Chelsea ngiye kwa Barcelona nziza sivyo twarabigarutse ko turavuga ngo mbega niyihe nzira zo kugira ngo agarukane Barcelona nziza nivyo twiyumvira kuja ku isoko kugura abakinyi bari for defensive kuko no munsi nini biragaragara ko kiba mumaze afise mu defensive kitameze defensive atameze neza no kwa tunabigara ko turabona no munsi ese umuntu yovuga ko inyishu yabonetse muri Gerard Martin gusumba undi mukinyi wari wese ariko kandi tukiyumvira tuti inyuma yo kugarura babakinyi imvango za nyabutatu ziwe mu busatirizi ndavuga Lewandowski Rafinha Lamine yarameze neza Pedri agarutse hagati twavuga tu ibihe by'imvune Barcelona iriko iracamwo nivyo bishaka kuyigarukana mugabo kine naco tumenye ngo nimba ari match no munsi yari kenewe kwisubizamo inguvu Vestiaire Barcelona kuko ndakwibutse ko kuva ino sezo yatangura les grands rendez-vous zose Barcelona barazibuzemo sivyo batsinzwe na equipe ya Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League batsinzwe na Real Madrid batsindwa na Chelsea bako grand rendez-vous inkino zitatu zikomeye
bamaze gukira muri sezo bari bamaze gukira imbere uko bakina na Atletico de Madrid bose zose nubwo zitoba zikomeye bivanye n'urugerezo ekipe ziko mugabo inkino zose bakinye imbere y'imigwi yitwa ko ifite ayo mazina yo kwama ihangana na Barcelona izo ishuwe imbere y'iyo migwi bien sûr ba produire performance ishobora kubagarurira confiance nko bivuze abantu benshi bashobora kumva umenga Atletico wamuyitsinda nika ariko muri twari dufite Atletico Madrid nziza yamaze kugaruka muri course titre tubona ngo ntibirahera yarimaze inkinindwi idatsindwa Madrid baheruka gutaka nako Atletico Madrid baheruka gutakaza urukino rwa La Liga journée ya mbere batsinzwe na Espanyol Barcelona izisigaye niburi biraho vyanse baranganije izisigaho vyanse baragize iki baranganije ni kuvuga ko rero gutsinda match ugatsinda equipe yama iza buri mwaka muhangana yamizi gutera igitutu yamiza ari yindi ngo niba Madrid iri kwiruka kuri muri La Liga hariho inyuma yitwa Atletico de Madrid ishobora kuzikaba ivango ikaba vyongera inzira meme nino Barcelona equipe nangu ifise abakinya ifise abanzina utunze Sorot arivango ariko aratsinda weekend yafashije Madrid gutsinda Oviedo 2-0 atsinda Dobre ntawo bideha nimba no musi two classe les 5 meilleurs attaquants bahari muri les 5 grands championnats John Alvarez nushobora kugira iki kumwibagirwa arimo uno munsi ntabwo uvuga abakinyi bo hagati mu kibuga beza muri Espagne bahari ukibega Pablo Barrios sivyo yinjira rya David Hanko yinjira rya Nico muri equipe ya Atletico kwibagira Juliano Simeone nushaka kwibagira Juliano Simeone nushaka kwibagira uburyo Clemarang ariko agarura ico no kwita ibihe vyiza kandi iminsi yose yamari imizi imbere ya Barcelona kukina Atletico de Madrid muri bakabona ngo yaba profile y'abakinyi yaba ibiharuro equipe ya Atletico de Madrid yari mazemwe iminsi yari match uvuga ngo kwitsinda no kugarura ya vestiaire babakunzi ba Barcelona ya staff ya Barcelona ikezera muri frike ko bashaka kubona equipe nzizo no mwaka ako na Atletico ni equipe isanzwe imbere y'amagrand rendez-vous nanye nusivye equipe ya Real Madrid mugani w'abarati ari giuronko wihwabira ndavye uburyo Atletico Madrid yatsinze Real Madrid sinovuga ngo barabihwabiye ku rugero rwo hejuru ariko Atletico Madrid nayo igaragara ko iri faible yankese ibitsindo facilement sinzi ka rugero rubigwa defense centrale yaba ariko Jean-Fils José Maria Jimenez muri Atletico abari defense nziza mbona umugabo yitwa Yan Oblak uburyo twari tumuzi ubona ko muri sezo zibiri ziyeze ndetse ukongera ko niyigira gatatu hari urwego kanaka yatakaje kuko Atletico Madrid uriye bine muri Mondial de Club imbere equipe yitwa Paris Saint-Germain Atletico Madrid imbere ya equipe ya Arsenal uriye bine muri UEFA Champions League Atletico Madrid imbere ya Barcelona uriye bitatu bariko baratakaza match kandi match imbere y'izi equipe zo zitwa ko zikina tikita total football baranyagiye Madrid ni equipe bigaragara ko itariki irarayisisa donc ils ont réussi contre equipe rimwe na rimwe zishushanya nabo kandi barazigoye uravye match bakimbere ya Liverpool bayitakaje ubona ko bakinye match nziza uravye uburyo batsinze Real Madrid bayitsinze ubona ngo barabimereta mugabo uravye match zose bakimbere yino migwi itembereza umupira Atletico Madrid ni bagaragara vyarabankiye statistiques zerekana ko jewe ejo ava match nigeze kuba ndiko ndaraba nja kuraba eski gihe cyose Atletico de Madrid yahangaye Barcelona kayitsinda vyaba vyagenze gute ni ca gihe cyose usanga Atletico yahangaye umukino wa Barcelona nimba Barcelona ibempoza tic-tac nabo bakabempoza ko umupira ashaka kubaka bakagumana gatoya bakanabasatira mugabo igihe cyose bari bapfuye totalement igihe cyose kumusoje bapfuye yaje kuzibira icyo cyambere naravye wowe wabonye passes 5 za Atletico Madrid naravye statistique ariko baronsaga passes zo Barcelona twabonye mu kibuga ahubwo ko baronsa passes 41%. ako siyo bayikuye icyo cyambere barafite 29 igice cyambere bakoze Barcelona koze passes 71%. Atletico ifite 29 icyo cyambere Barcelona batitire 12 Atletico itira tirimwe yavuye mu gitsino cyanuzenje Alex Bayer iyo position barashobora kuba bayironze minota 10 ya nyuma iriya minota Pedri na Rafinha bamaze kuva mu kibuga bariko bararondera uburyo bagombora begarize bagire dede wanashaka nabonye ikipe cibagica gatatu nabonye bukomezi bwabo buri hasi cyane kuva uravye remplacement umugabo yitwa Frick yari yakoze ku munota 63 do Ormo yaragiye kubw'imvune nyuma wa 67 Rashford Lewandowski yaragiye wa 73 Pedri yaragiye kubw'ubabare na Rafinha yaragiye ari remplacement reka Afrique imaze kuva na 73e minute wo uri Atletico de Madrid abakinyi ba presque bakiri mu kibuga bose ubundi yakoze remplacement bigaragara ngo hari ni aba grand joueur bose arabakuyemo imagine Pedri avamo akinjira mugabo kwa Atletico de Madrid nimba nikavuyemo hinjira Antoine Griezmann izo ni remplacements zibiri zitandukanye of course kuko yakwemo niko Gonzalez zangarage
yakuyemo Benazana Thiago Almada ikintu coco twemeranya nuko umugabo witwa Flick peut-être naho yari gushaka gatsindwa kuri match y'ejo zira remplacement yakoze zitatu za nyuma zari remplacement yisanze muri obligation kuzikora bivanye n'uburyo equipe no munsi iri ku bitugu vyo gusumba kuba ku bitugu vya beneyo kuko uno munsi Pedro amaze kugaragariza ko atanguye kwicara yarushe utamukuye muri match uramubura sezo yose kandi yanakina match nziza cyane ayo manota atatu uvuga ati kona yaronse ndayavise ugezo niba ngombora ntangorane mugaba magara y'umukinyi avant kuko yaravuye mu match ya Deportivo Alaves yakinijwe iminota mike amutanguza muri match ya Atletico de Madrid ifise pression wanashaka n'uburyo tuzi Flick gutangura kwa Pedro mugoroba ni risk kandi umenye ngo igituma hanini ibura rya De Jong ryatumye Pedro tumubona mu buruhe arafe ya match harakazi vyamusabye cyane hagati mu kibuga kugumana umupira we ibaze deja wisanze Pedro ari épuisé uramusora utagumanye ya fresher niburi muri babandi batatu ya nyabutatu tubona Barcelona ishobora kuzokubakira ko cyane ya De Jong na Pedro na Daniel Olmo wisanze bose ugomba gukina iminota 15 ya nyuma y'urukino atanu umufise mu kibuga ugacongera ko na wa wundi fresher physique mu busatirizi atanu umwe nawe nyene utamufise buriya jewe nk'ubu dufata karuri nka match y'ejo Yamal ari mu bantu bayishe ku bwanje ni Yamal no musi bigaragara ko akenewe kwegegwa muje na decision yafata hari igihe akina match turi equipe iri kuri risque ari MB partout mufata umupira Yamal yakinye kuva igice cya kabiri gitangura gushika baronka igice cya igitsindo kigira kabiri wabona ngo ni Yamal acenga hakenewe ko baronka igitsindo ni Yamal atera umupira bikeneye ko bayerekanya pass ukabona ngo decision ziwe bien sûr abantu no munsi hari ukuntu menga twarahumye amaso kubera dukunda ivya kina acenga n'ibindi mugabo ari cenga no munsi Yamal akora bivaye na context ya match ukabona ko zidakenewe erega shaka urabe bon Diwere yawe na David Hankura munsi tuvuze ngo yo baramini Yamal yabaye reisi nkuko ategiza ko reisi kuko umaze gukuramo Pedri sivyo ugakuramo Rafinha ufise score ya 2-1 direct icyaje kinza mu mutwe abasiga abakinyi bose Flick yo kinisha bategereza gukina possession bagahananiye umupira kandi batayitakaza sinzi rero buryo amapasi na Lamine Yamal mwabonye kenshi yagomba kuja atanga rondeza acenga rukino muri box bien sûr sivyo ukaraba ngo imipira avuga ngo agereje ngo kurondera umusatirizi mugenzi we nimero 9 nimba ari Santos nimba ari Marcus Rashford mu mupira uteye kuri comme adversaire umupira agarutse ukabona ngo mbega muri construction de jeu est-ce qu'afashe umupira hari cizere ko yifitiye muri wa mugabo kiriko kiratuma rimwe na rimwe umwanya wo gufata decision atayifata umwanya wo kutayifata yifata donc kabona ko biriko birasa nibiushana kandi biriko birisubiriza kuko ugiye kuraba statistiques ziyo chance performance ziyo kuri aya magara rendez-vous wavuze ya Barcelona ni umwe mu bakinyi bari bitezwe mugabo rimwe na rimwe ari kara deceive effectivement ya Barcelona les engagements zitandukanye nizo yakora umako bien sûr twakwirengagiza uburyo yagwa inopi Bargi akagenda garuka progressive mariko twabonye barafunya bexplose deke bavuye mu mvune ivyakina ntabwo ivyakina Bwana Hazard Romansa Pemporti jakina mugora bona ngo equipe adversaire ya majongera kuri we erega niyo bura kujongera kuri we kuko uruhande gwe ruri mu ruhande mu lateral agomba gupanika kuko uhuye no mu dribbler uramupanika kuko agutira cenga kabiri gatatu mukora amakosa menshi equipe iri riske yuko bo baca bapuya kuri wa ruhande ariko cyane kugira ngo mukora amakosa menshi uvuze ikintu cy'amakosa nimba tuvuze akazi Lamine Yamal nivyo ashobora kuba atatanze izo pass atatsinze bitsindo mugabo ndakubaza tugereje kuraba eske les défenseurs ba Atletico de Madrid kangahe bisanze muri insécurité ku bwa Lamine Yamal yaba provoce kangahe naye makosa yagize kiba muri makorana ngo hari ukuntu nyene ubona ngo akazi equipe iri kirakora no munsi yasi nguvuza Lamine Yamal zingana gute Yamal par rapport dufashe nk'iri ya match yitwa ko yamwubaka izina iri ya match ziri ya match zibiri zo mwaka weze contre Inter Domira ruriya ni go rugero rwa Yamal ku magara rendez-vous we no musano bariko bararubura probablement nta nuwo buragutangura kwiyumvira eske Barcelona nitagumana Lamine Yamal kuri gwa rugero canga na rurenze ubwo ntitwava tubona iba riske kuko umunsi Yamal yoguma agaragara ku magara rendez-vous uwo munsi Rafinha ntabari mwiza tuzikore Lewandowski umurindiriye gusa ko umupira utera mu rusengo no musi hari nigiye bimwangira bivuze ngo equipe turayibuze bishobora kubasha muri risk ikomeye cyane ni ivyo na kuri Barcelona mu buryo bakinye match ariko turaje kuri no point ikomeye kuri Barcelona turabe niba